Bakunzi b'ishirahamwe BMBC turabaramukije jewe muri kumwe nitwa Uwamahoro Asheri ariko murabona yuko ntari jenyene ndi kumwe n'abandi bantu batandukanye kumbure mu mwanya baraza kubidondora ariko ico no bamenyesha nuko ari umukiriya wacu yaje kutugendera ku biro aho dusanzwe dukorera tukaba tugize iminsi turiko turamurangurira umugambi kanaka ashaka kuzoshira mu ngiro mu minsi iri imbere rikaba rero ariryo rya mbere we tubonanye reka mbanze ndamuhe ikaze yongere yidondore n'abariko baradukurikirana. Ya mahoro neza hanyuma nitwa Eric Happy canke Eric Happy hanyuma mva muri leta zunze ubumwe za Amerika canke USA hanyuma naheretswe n'umugenzi wanje yitwa Dr. Phil canke Philbert niyo yahanyeretse nibaza ko mu ncamake mu kwidondorana n'ivyo murakoze. Murakoze gose ego urumva yuko ntitwari tuzinanye mbere novuga ko ari uwundi mu kiriya wacu twigeze gukorera yamuturangiye na wenyene acarashima yuko twomukorera rero wabonye ibintu bitandukanye twariko turakwereka ku gikorwa cyawe watweretse wari waduhaye mbega wabonye kigeze ku ntambwe imeze gute? Nukuri ibikorwa kweri nkuko nari nabivuze ubwa mbere ko umugenzi wanje tubana hariya yitwa Philibert niwe yahanyeretse kandi ivyo bamukoreye vyari vyiza nico gituma naje navuze ati banyereke kugira ngo naje bankorere ivyo bagukoreye rero nukuri nabahaye ibintu kandi tutazinanye barabinkorera mu nyuma mbere nta n'amahera ya avance bansavye mugabo mu nyuma ndayabarungikira nukuri nasanze ibintu byose barakoze neza nari nzi ko igihugu cyahindutse mugabo mbona hakirimwe abagabo nukuri ivyo nabatumye nasanze barabikoze neza cyane. Ati nasanze barabikoze neza mbega igihe akubwira ati hariho abantu nzi bo gukorera ibi na biriya nta makenga woba waragize ukitwumva? Amakenga yo ntiyobura mugabo rero kubera yuko yaciye anyereka ibikorwa umaze kumukorera urumva nico gituma nico kintu cyaciye kinsunika kugira ngo ndabikore buriya amajambo gusa arashobora kubesha umuntu mugaye ibikorwa umuntu akora nivyo vyerekana ubugabo bwiwe. Ego neza cyane kuko hariho abantu bashobora kwisunga internet maze bagatanga makuru novuga atari sûr mugabo mwebwe twaravuganye mbere mutubwiwe n'undi muntu mugabo murabona yuko ibintu mwasanze bimeze neza mbega ni nk'akajamba kahe ushobora kubwira nk'abantu basanzwe badukurikirana biciye ku mbuga zitandukanye dukoresha mu gutanga amakuru batararonka kano karyo ko kubonana natwe amaso mu yandi? Kwanza icambere nico nari gutanguriraho kwanza nashaka kugira ngo ndabashimire ingene mwanyakiriye kuko mwanyakiriye nk'umutegetsi kandi ni ikintu ciza cyane hanyuma ku bantu rero urumva hari ibihuha abantu bajejwe kuvuga nabi abandi canke baje kuvuga n'amashira hamwe kanaka rero nukuri ivyo jewe natanze nivyo bankoreye nta kosa na rimwe nabonyemwo no kuvuga ivyo twumvikanye nasanze barabikoze kandi ku kiringo bambwiye hanyuma rero abo bantu nabo muza mwumva amajambo y'amabwire si vyiza ni vyiza yuko mubaza nyene urya muntu abikora akabaha inkuru z'imvaho kuko je mbwiye ikintu ndakibwiye undi muntu siko no wazokikubwira mugabo rero ukurikiye nyene gukora kijya kintu akaguha amakuru y'imvaho usanga utari kurajuragirika. Murakoze. Yego murakoze namwe sinzi mugenzanje ko hari ikindi kintu yokongerako? Ego nanje nagire wabona ko igihe washika hano washitse nyene turakuzanira dossier yawe sivyo hama turaguha ibicapo twamaze gukora ibicapo bitandukana kuvuga icyo twokwita amaviampla kugira ngo ubone inzu yawe nyene izoba yubakitse indani nyene izoba imeze mbega igihe wari kuravyihweza wabibonye gute kuko twebwe igihe turiko turakora ibintu ntibiba ngombwa yuko tugushiramwe ivyumviro by'iwacu ni gute
kugira urinde ushika kugushima ni iki wabonye cabaye hagati ya twebwe na wewe tukiko turarangura no mugambi wawe? Cyane cyane ikibazo ca mbere warumbagije nkishika ngaha ego mwampaye amadosiye na plan y'inzu yanje, kandi iciza nuko ivyo nabategese vyose ivyo nabatumye niko nasanze mwabikoze. Rero ico ni ikintu kica kima icizegwa cyo guma ndabizera, canke ni ikintu compa no kubwira undi muntu ati abantu bakora neza ambajije. No kuvuga yuko rero ibikorwa mwarabikoze neza, atari uko je nyene gusa mbasha guhinyanyura n'ahandi, ivyo nabatumye nukuri nivyo nasanze mwarakoze. Murakoze cyane. Mbega kuri ako nyene kajambo waruvuze ati guhinyanyura, nk'iyo usanze hari ikintu wifuza ko duguhinyanyurira cyo duhindura ku byo wifuza, bigenda gute? Wabonye hari kibazo kihaba muri ico gihe? Nukuri ikintu gusa numvise naco nyene si kibazo, nuko hakenewe amahera yo gukura mu ipapuro. Je kubganje narinza ahubwo ko baca banca yandi mahera nkajya nyene ndiko ndahinyanyura, mugabo kweri nasanze uko navyibaza siko vyari bimeze. Nasanze gusa bambwiye ati ibipapuro ko nubundi ibipapuro ntibari nivyo bagura n'ibindi ro nivyo tegereza gutangira kwa mahera gusa, mugabo guhinyanyura kwe ntibangoye, ahubwo bazanye ibintu vyose barambaza ibintu vyose no kuri vyagenze neza, kandi nabishimye kuko uravye nyene bariko baransigurira bambaza bawumviriza ivyumviro vyanje fise, hanyuma bakabishira nyene bakambira ko bagiye kubishira mu bikorwa. Nukuri vyari vyiza cyane, sivyo nari niteze mu bisanzwe. Urakoze cyane, urakoze kudushimira kuri ubwo buryo twakiriye. Hama iyo habaye uguhinyanyura ku vyumviro kanaka utanze, muri make dukorera ku vyifuzo vyanyu, nico kintu gihambaye, hama tukaraba ko bishoboka, hama bikagenda neza. Turabashimiye cyane, mwakoze. Reka nsubize ijambo watanguje kino kiganiro. Turashimiye umuntu wese afashe kano kanya ko kudukurikirana, tubibutsa kandi yuko mushobora kubandanya mudukurikirana haba muciye kuri Facebook, kuri YouTube, kuri Twitter, eka kandi murashobora no kubona ibikorwa byinshi mu byo dukora muciye kuri site yacu ariyo www.bmbc.bi. Nimba atawundi munafise ako yokongerako, reka duje tubabwira duti mwakoze cyane, iyo mwubatse mwubake neza. Murakoze namwe.